Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndagize bwake mu bw'imwese bakunzi b'ibiganiro bya Beat FM muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane ndibaza ku munsi mwafise amahoro nkuko natwe twafise amahoro turabashimiye cyane ko mubande mukurikira ibiganiro bya Beat FM kuri mikro muri kumwe na Titi Elijah muri iki gitondo turabifurije igitondo cyiza mu bw'imwese mukurikira ibiganiro bya Beat FM twizere ko muri benshi mukurikira ibiganiro bya Beat FM na cyane bwe muhera ku myaka umwe gushika ku myaka 29 twizere ko mwitabiriye igicanda ngo kwicandagisha ingwara ya mugiga twizere ko mwese mubandanye mugenda muri misi batanze mubandanye mugenda muri benshi mwicandagishe hanyuma rero turabashimira cyane kugene mubandanye mukurikira ibiganiro bya Beat FM mugire ibihe byiza kuri mu gitondo mubandanye mururanirwa mubandanye mitegura kuja ku mirimo muri agatondo. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Abantu bengi muchalo ishila yawo nimfifi Bena batemwe vya muchalo balabana lesa wawo. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndifurije igitondo ciza mwebwe mwese mu bakunzi ibiganiro bya Beat FM aho rero ndababwira nti mushika no kuri YouTube muza murakurikirana ibiganiro bya Beat FM eka mbere na Beat TV 1 yaho muzo murakurikirana byinshi kubifuza kubona amavideo muza muraraba eka no bifuza kuza barumviriza byose birahari mwasha kuza muragenda kuri Beat TV 1 muzohasanga byose mutibagira no kugira subscribe kuri YouTube yacu ya Beat TV 1 wande mukurikira rero ibiganiro bya Beat FM eka mudasigaye nyuma na Beat TV. Ndifurije igitondo ciza Munanira Patrick, ndifurije kandi n'igitondo ciza Patrick Karusho, ndifurije igitondo ciza Linka Dior, ndifurije igitondo ciza abakunzi ba Beat FM mwese aho muherereye mwande mururanirwa mwande muryoherwa n'ibiganiro bya Beat TV Beat FM. Aho rero ndavuga nti Inesi ari mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga Bella Mukanyosha, Eliera Mukanyosha, Ali Mukanyosha ndazikara abakunzi b'ibiganiro bya Beat FM aho muherereye ndavurije n'igitondo ciza Bedia makanya ari yaduze ruguru eka mbere ndamwifurije igitondo ciza ndifurije igitondo ciza kandi Kenny Nkuru nziza ari mu ntara ya Cibitoki ndifurije igitondo ciza abari muri groupe bose ya Beat FM aho muherereye ndavuga ba Silver ndavuga ba ambassadeur ndavuga n'abandi benshi ba Joel n'abandi benshi mukurikira ibiganiro bya Beat FM mwandanye mururanirwa mwandanye muryoherwa n'ibiganiro bya Beat FM eka n'akaririmbo karuhura mwandanye muryoherwa mwandanye mururanirwa mwandanye mugira igitondo ciza aho muherereye hose mwari kumwe na jewe Titi Elijah ndifuje kandi n'isabukuru nziza afise anniversaire kuri uyu munsi mugire rero ibihe byiza ndavuga nti na groupe ya Hati ifise anniversaire tariki 18 z'uko kwezi mwandanye imiteguro ndibaza ko ari mishi ibandanya mwandanye mitegura kuri anife y'imyaka ishika hafi 4 muri hamwe twamaze kuba umuryango mugire rero ibihe byiza mugire igitondo ciza mwari kumwe na jewe Titi Elijah mwandanye mugira igitondo ciza.
is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Echo inende musantika. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Echo